nuko rero tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turahaye kaze mwarimu wacu Ndayizigiye Yosuwa ashike hano atubije avuganye n'Imana. Kaze mwaye. Asante sana. Turabaramukije mwese mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turakenguruka Imana, Mana nkuru, Mana data wa twese, umuzigamye w'ubugingo bwacu. Twemerewe n'Imana kongera kwinjira hano, kandi Imana nayo ntiyadutumiriye ubusa. Iryo kosa Imana ntirikora. Ndikoraniriza abayo ko bubusa ibifisi kivugana nabo. Yantumye rero yakuntumye ko fise ubutumwa yakuntumye ko muri kino gitondo yashatse kukubwira. Nuko nyene ni kwivuga ituma abantu bayo kugira ngo bashikirize ikigomba ku bantu bayo. Yambwiye ngo kubw'urukundo rwayo Kristo Yesu ashaka guki wawe. Yesu nashimwe. Kubw'urukundo rwa Kristo Yesu atari kubw'ibikorwa n'urukundo twoba tumufiseko, oya kubw'urukundo rwayo. Uyu munsi yifuza kandi afise ishaka ryo guki wawe. N'igikorwa cyawe kumuha ikibanza. Cyacuro Yohana 3:20 havuga ngo ahagaze ku rugi kandi araramutsa uwugurura yinjiriwe basangire. Numva ahagaze ku rugi muri kino gitondo ni wugurura arenjere wawe musangire. Yesu ashimwe. Nubwo butumwa cyaka guki wawe muri kino gitondo umaze iminsi muri ibi na biriya, umaze iminsi mu bintu biguhagaritse umutima, hari ibyananiranye wagerageje biranka kandi udashobora kwigobotora, ariko Yesu avuze ngo ashaka guki wawe. Dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 4 dusome ku murongo wa 4 tumanuke. Yohana intumwa 4 ku murongo wa 4. Yumva kwiye guca Samariya, nuko ashika ku gisagara cy'i Samariya cyitwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Kandi aho hari riba rya Yakobo, Yesu aruhishijwe n'urugendo afa kwicara kw'iriba. Hari nk'isaha 6, haza umugore w'umusamariyakazi kuvoma. Yesu aramubwira ati numpe utwo kunywa, kuko abigishwa biwe bari bagiye mu gisagara kugura indya. Uno musamariyakazi aramubaza ati wewe uri Umuyuda, none unsaba amazi ute? Genda umusamariyakazi. Ni kuko Abayuda n'Abasamariya banenana. Murongo wa 10. Yesu aramwishura ati iyo uba waruzi ingabire y'Imana ukamenya uwugusavye ngo mpa utwo kunywa wariwe, nawe uba umusavye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Wa mugore aramwishura ati mwami, ko atazo kuvomesha ufise kandi iriba rikaba ari rirerire, ubwo ayo mazi y'ubugingo uyakura hehe? Mbega uruta sokuruza wacu Yakobo yaduhaye iriba
yanywa amazi yaryo ubwiwe n'abana biwe n'amasho yiwe? Yesu aramwishura ati, uwunywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko uwunywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Uwo mugore aramubwira ati, mwami, mpa rero ayo mazi, sinzogire inyota kandi sinzogaruke kuvoma ino hose. Mana nishimwe. Yesu ashimwe. Ni iki kiganiro cha Yesu Kristo n'uyu musamariyakazi. Uyu musamariyakazi ari mu bantu bake bo Yesu yahaye umubonano bakaganira, twisunze mu buzima bwiwe yabanye n'abantu. Tubona uyu musamariyakazi yaganiriye na Yesu na Nikodemu, nibo bantu bagaragara bicaranye na Yesu bakaganira, kabaye ikiganiro bakavugana. Yagerewe ibakwe rero, kumbure nimba hari abandi bo bari bake, ariko Yesu kubw'urukundo rwiwe ashika aha hantu i Samariya. Kandi aba bantu i Samariya ni mu Bwisirayeli nyene, kandi aba bantu twasomye banenana n'abavukana nyene n'abamugabo umwe, kuko tuvuze Abaheburayo tuba tuvuze Abisirayeli, tuvuze Abisirayeli tuba tuvuze Abaheburayo, tuvuze Abaheburayo tuba tuvuze Abayuda, tuvuze Abayuda tuba tuvuze Abisirayeli, bose n'abamugabo umwe, bakomoka kuri Aburahamu, Aburahamu wa Isaka, Isaka wa Yakobo, acabyara ubwoko bw'ubwoko. N'abantu bamwe ingorane yemera ko banenana, badashobora kugenderanira, badashobora kuhana amazi. Uwo nsaba amazi gute wewe uri Umuyuda, nanje ndo Musamariyakazi? Wavyobewe ko ndo Musamariyakazi? Mana dufashe. Shiti Yesu aciye iwawe niho bikunda kutanga amazi ku mwansi wawe, wowe wita umwansi. Mana dufashe. Yesu aramubwira ati, wobaye uzugusavye amazi wariwe, waca umusaba nawe akaguha amazi azogushoboza kubana n'Umuyuda? Mana dufashe. Waca umusaba amazi kuko mwebwe byarabananiye, ariko hariho umuhuza ashobora kuva i Samariya akamanuka mu Buyuda adaciye ipereya ngo azunguruke akwepa i Samariya. Arashobora kugendera hose. Imana ishimwe. N'uyu Yesu murongo wa 10 hari ijambo rikomeye cyane. Yesu aramwishura ati, iyo bawaruzi ubutumwa Yesu atanguye kumwigisha, Yesu atangura kwigisha uwo Musamariyakazi, ibyo ubikora kuko utabizi, wobayunzi n'uwo muriko muravugana ukaba umuzi, ukabuzi ingabire atanga, ntubumwimye amazi, ahubwo waca umubwira ati, mpa nanje, waca umusaba. Yesu nashimwe. Mutwo kunywa uwariwe nawe uba umusavye, nawe akaguha amazi y'ubugingo. Ni Yesu Kristo gusa atanga amazi y'ubugingo. Yesu yumva kwiye guca i Samariya. Yesu avuga ubutumwa, abwira uwo mugore ubwo butumwa ko wobayuzi, ukaba umenya uwundi we, ko muri jewe harimo ubugingo, ko muri jewe harimo umuti ushobora kubavura
abasamariya n'abayuda mu kuzura ubusabye amazi y'ubugingo. Hari ingorane zari ziri muri abo bantu. Umurongo wa 15, inyigisho ubutumwa bwiza buramaze kuvugwa. Uyu mugore mbega yabwakiye gute? Uwo mugore aramubwira ati, mwami mparera ayo mazi. Hari ibintu bitatu hano uyu mugore yizeye. Yizeye uwo muntu bariko baravuga n'uwo ariwe, kuko Yesu yamubwiye ati wowe uzi uwo ndiwe. Inyuma y'insiguro n'inyigisho za Yesu, uyu mugore hari ahantu hacitse aramubwira ati biraboneka neza ko uruvugishwa n'Imana. Twarumvise ko Mesiya azoza. Twaramwumvise ko azoza. Yesu acaramubwira, reka kuvuga ko mwamwumvise, ereka n'uwo nyene muriko muravugana. Yesu ashimwe. Agomba guti wawe uyu munsi uratomboye. Wa mugore umviriza, ufise abagabo 5, nawe ufise sigwawe ngo amubwira byose, amubwira ubutumwa bwose. Yo twarumvise ko hazoza Mesiya. Urumuvugishwe ivyo uvuze ukuri. Jamugore aremera ukuri, aremera icyatsi, wati uvuze ukuri niko biri. Mbere nibaza ko ari Mesiya, kuri nzi umenye ibyanjye. Reka nta bantu bari babizi. Aha n'ubu nje kuvoma saa 6, kuko nivyo umugabo w'abandi. Nico gituma ntashoboye kuza mu masaha y'abagore baza kuvoma ko bonyica. Mana dufashe. Ariko Yesu agomba guki wawe. Yumva ko akwiye guca Samariya. Yesu azi byose. Yaraza amasaha y'uwo mugore aza kuvoma. Yarazi ko aza kuvoma uwo munsi, kuko Yesu arazi ibyacu. Yesu ashimwe. Arabizi byose. Kuko urukundo Imana yakunze bari mu isi, urukundo rwari muri Yesu. Abona ko uyu mugore aremerewe, arushe, akeneye kubohoka. Yifuza guca Samariya naho banenana. Yizeye uwamubwiye ubutumwa uwo ariwe. Yizera ko ayo mazi y'ubugingo, iyo ngabire Imana iza kumuha, ko ari mpemu yera ashobora kumufasha. Yizera ko Yesu afise amazi y'ubugingo ariyo mpemu yera. Aca mubwira ngo mpako. Muri kino gitondo wakire iryo jambo, umubwire Yesu ati mpako. Yesu ashimwe. Mpako ku ngabire yawe Yesu. Mera nk'abamukana nayo kazi. Yaragwaje umwana wiwe. Atagenda gusaba Yesu, yumva inkuru za Yesu. Nakunda izi nkuru z'abagore babiri. Yumva inkuru za Yesu. Baramubwira inkuru za Yesu. Agwaje umwana w'ikinege. No akonyene kamwe. Atagenda yumva Yesu ariko narengana. Aja mu yugo kujya abantu nawe arasaba ati mwami wanje ndasabye nanjye ngiriza umwana. Jamu mama Yesu amanza arihoza. Aguma koma induru asaba ndasabye ngiriza umwana, narumvise ko umukiza, ntabara umwana wanje mukize. Abigishwa protokolo baraza kwa Yesu ati uwo mugore aguma koma induru, mwirukane tuve nyuma. Erega atera urwamo. Urazi ko abagore batavuga mu Bayuda mu ishengero, kwaguma atera urwamo, mwirukane. Umugore arashishikara. Yesu aramubwira ati wa mugore umviriza rero, si byiza gufata utwo kurya twabagereye abana ukaduha utubwa. Uranyumva ko muramwede subira inyuma. Wa mugore ati ndabizi mwami wanje, ndabizi ko ariko bimeze, mugabo ndazi ikintu kimwe, nizeye ikintu kimwe. Udukoroka tuvuye ku meza y'umutunzi, utubwa turemerewe kudutora. Ndasabye ntwara udukoroka ko turakiza umwana wanje. Yesu ashimwe.
udukoroka tuvuye kuri Yesu uko tungana kose ndizera ko tutagukiza umwana wanje nkundira ntore two tukorotse. Yesu amubwira ati nyina wanje sinanabona kwizera kongana gutyo, genda umwana wawe arakize. Yesu ashimwe. Ntacyo bitwaye duhuye na Yesu akamanyu. Yesu yavuze ngo mwabaye mufise ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwobwira igisozi kikaranduka kigatabwa mu kiyaga kikaja hariya. Akantu kose Yesu ntagira akantu gato, karashoboye kunaga kakaba igiti cy'inganzamarumbu, akakomotse kavuye kuri Yesu kagira ikimazi. Yesu ashimwe. Ujya mugore kwizera kwa Yesu kumwinjiyemo kumurema igira igitangaza, mwana we wacarakira. Umumama uyundi nojya dusoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko igice cya 5 uhereye ku murongo wa 25. N'umumama yaragwaye indwara maze imyaka 12. Icyo ndiko ndavuga, Yesu akantu kose kuziga kavuye kuri Yesu ntuzukite gato gafese kimazi. Ibintu bikikije Yesu n'ikigigi cya Yesu nimba icaba Petero cyakiza abarwaye cyo kwa Yesu gifise ubushobozi burenze. Aribwira umurongo wa 27 yari yibwiye mu mutima, naho nokora gusa ku buyonga bw'impuzu ziwe nogira gute nokira. Ubuyonga bw'impuzu z'umuntu bwokiza gute indwara, mugabo ko ari impuzu ya Yesu ubuyonga bwiwe burashobora gukiza indwara. Muri kino gitondo uyu mumama w'umusamariya kazi rero ahura na Yesu kwiriba. Hari ibintu bapfa ibyari byarabazingamitse. Luka igice cya 19 hari ibyari byabazingamitse. Luka igice cya 9 igice cy'icenda niho dusanga ibyari byabazingamitse. Umurongo wa 52. Maze iminsi yiwe yo kuduzwa mu ijuru ishitse, yerekeza i Yerusalemu afashe ingingo ntabanduka yo kujayo. Nasomye 51 narahereye 52 rero. Atuma integuza imbere yiwe ziragenda zija mu mihana y'Abasamariya kumuteguriza. Ntibamwakira kuko icyatumye batamwakira, umviriza, kuko yerekeje i Yerusalemu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, mwami ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nk'uko Eliya yakoze? Maze arahindukira arabakankamira ati, erega ntimuzi umutima wanyu kusa, kuko umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu ariko yaje kubukiza. Nuko baja mu yindi mihana. Imana nishimwe. Kubera bumvise ko ari kwa Yerusalemu, aba bantu bari barankanye kandi ntibapfa ikindi. Ibyo bapfa hanini ugusenga. Usanye muri kijya gice cya 4 twamyemwo, ntugire ngo bapfa ibintu byinshi. Umurongo wa 19 hajya ahantu twamye, uno mugore aramubwira ati, mwami ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho muvuga ngo i Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati, nyizera wa mukenyezi,
igihe kiza kuza si kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu muzosengera data. Oya, mwebwe musenga icyo mutazi, tweho dusenga icyo tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosenga data mu mpwemu no mu kuri, kuko data arondera abamusenga bameze batyo. Imana nishimwe. Umusozi w'i Samariya Garizini niho abasamariya basengera. Habayeho kera cyane, urumva ko ariho ba Yakobo ubavyara yari yakebeye Yosefu umugabane wiwe kujya kumugaburira abana banyu ahi Samariya. Mugabo Dawidi atwaye ku ntwaro yiwe, atwarira i Buyuda muri provinsi y'Iyuda, acitse ku nganji atafata Yerusalemu awugira igisagara gikuru cy'iyo ntara. Samariya i Galilaya ni intara y'i Galilaya, aca nabo bagira Samariya ko ari igisagara gikuru cy'i Galilaya. Abanyagalilaya n'abanyayudaya, ibisagara ni Samariya na Yerusalemu. Galilaya ni mu buraruko, Yerusalemu ari Yuda ni mu bumanuko. Hirya mu buseruko bwa Yorodani hariho intara badakunda kuvuga kuko Yesu ntiyayikoreyemo ibikorwa. Hanyuma rero ibarabara rica ngaha hagati nk'iyo nzira yakirangurura uvuye i Yerusalemu ukacubandanya ugashika i Samariya nk'uko ko mubona iyi nzira. Mugabo Abayuda b'i Yerusalemu kuko banena abasamariya bagombye gushika i Galilaya hirya, bakwepa igisagara cy'i Samariya bakaca bazunguruka nk'uko bafata iyi nzira, ukamanza kuzunguruka hariya kuri toilette ukagungana gushika hariya. Bakwevye hehe? I Samariya. Bane dufashe. Kubera iki bapfa imisozi yo gusengerako? Dawudi acashinga ihema, acashinga urusengero, yubaka urusengero i Yerusalemu, haba aho gusengera. Ab'i Samariya nabati Yakobo n'abana biwe umuvyeyi wacu yasengera kuri iyi misozi, n'iriba niho riri. Mwotubwira gute yuko mwebwe twebwe dusenge bitari ivyo? Mbere niho na Eliya yahamagariye umuriro uratibuka. Kubw'ivyo rero twebwe nitwe bakuru, bane nitwe bakuru. Mane dufashe, ivyo bintu birabatandukanya. Ikindi, abasamariya bari barajanywe inyagano, hanyuma Ashuri iki gihugu cy'abatera kica kibafata mbiri, kirabanyaga hafi bose, kica kizana abandi b'abanyamahanga b'i Ashuri kibatera i Samariya. Habura utavagirwa gusenga. Nico gituma Abayuda batemera abasamariya. Ariko Yesu umuhuza w'abantu niwe ndiko ndavuga, yumva agomba guca hehe? I Samariya. Hari ibyo yategerezwa gukorwa i Samariya, hari ibyo Yesu yategerezwa kuringaniza i Samariya hagati y'abasamariya n'ab'i Yerusalemu. Mane dufashe, asabye indaro, agombye kuca aho hantu bumvise ko aja i Yerusalemu, abasamariya baramwima indaro kuko bari n'ivyo bapfa batemera ab'i Yerusalemu. Ivyo bintu biragoye, ivyo bintu birahanze amashengero yacu, ivyo bintu birahanze imiryango yacu. Ariko numva turabakristo, umviriza, Yesu camuzanye yumva agomba guca i Samariya. Yabigize nkana kugira ngo abantu bose, baba Abayuda baba abasamariya, bamenye ko Kristo Yesu ari uwa bose, ari umukiza wa bose. Yesu ashimwe. N'umukiza wa bose. Aba bantu cyambere baravukana basangiye se, yaje ari umuhuza yongera kubuzuza, bamenye neza ko baba b'i Yerusalemu cyangwa i Samariya bose ari ab'Imana. Yesu ashimwe. Yumva agomba guca iwawe. Uzingamiswe n'ibiki?
ubwo rwango n'ugwiki, iyo nzigo niyiki, iryo shari n'iryiki. Yesu agomba guca iwawe muri kino gitondo, umwemereye aca iwawe. Umviriza umunezero w'uyu mugore cyo yaciye akora, ikintu yaciye kibahuza uyu musamariyakazi. Murongo wa 28 hamwe twasoma, maze uno mugore asiga umubindi wiwe aho nyene, asubira mu gisagara abwira abantu ati, nimuze muraba umuntu ambariye ibyo nakoze byose, namba ariwe Kristo. Bava mu gisagara ngo bamusange iyari. 39. Benshi mu basamariya bo muri ico gisagara bamwizera kubwo amajambo ya wa mugore yavuze ashinga intahe ati, ambariye ibyo nakoze byose. Maze abasamariya baja hari baramwinginga ngo agumi wabo abasamariya, kandi nawe ari uw'i Yerusalemu ari uw'Ubuyuda. Yesu ashimwe. Kubera ubutumwa bwiza buvuzwe n'ujya mugore, barashwa baduka abasamariya baza kumviriza iyo nkuru ikozwe na Yesu w'i Yerusalemu w'i Yudaya. Bararengera ibyo batandukanya, batabumva Yesu kumbe ni mwiza. Yesu ashimwe. Ngo babonye ibitangaza akora, bumvise niyo nsiguro, bumvise niyo nyigisho, baca baramwizera. Muri kino gitondo ijambo rivuga ngo agomba guca iwawe. Hariho ibintu bizingamika abantu, haba mu mitima y'abantu, haba mu mibereho y'abantu, abantu bikabazingamika. Dusoma mu ijambo ry'Imana, icyazanye Yesu kwari ugukuraho igisika, y'amacakubiri yadutandukanya, ibyadutandukanya n'Imana. Yesu Kristo amaze gupfa no kuzuka, ngo acahombora ca gisika cyadutandukanya. Urupfu rwo ku musaraba rurakibomora. Abantu bose, amahanga yose, amoko yose, imiryango yose, indimi zose zica muri iryo rembo zirinjira. Yesu nashimwe. Yumva agomba guca iwawe. Ashika muhira kwa Zakayo. Kwa Zakayo byananiranye. Zakayo agira ishaka, ahamagara Yesu mu rugo iwe, aramurarika ati, ngomba kubona uwo Yesu wariwe. Yesu aramubwira ati, uyu munsi ndari wawe. Aramushongashongesha abashitse muhira. Yesu amuvuga ko uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko Yesu ahashitse. Aho Yesu ashitse ahasiga amahoro n'impore. Yesu ashimwe. Uyu munsi agomba guca iwawe. Ku kazi birashoboka ko bitagenda neza, birashoboka ko abo mukorana bitagenda neza, ishari ryamaho. Murumva n'abavukana ko bagiriranira ishari. Ikikuri ishari icoringaniza ibyo bintu, hamagara Yesu ku kazi. Aragomba guca iwawe ku kazi kugira ngo atunganye ibyo bitatunganye. Yesu ashaka kugutunganiriza. Muri iyi minsi turafite intambara y'ubutunzi, nta kindi cyo biringaniza. Turakeneye Yesu mu gihugu, turakeneye Yesu mu rudandazwa kugira ngo aringanize ibintu biranka. Ariko Yesu ashitse bigenda neza. Yesu nashimwe. Niwe mukiza wacu twohanga amaso. Icyo dukeneye nk'abanyeshengero, duhamagare Yesu ati wacu, tumuhamagara ati wacu, natwagira icyo tubarira, atabare aroranye ibintu bitaroranye. Hariya ku kazi abantu dukora duhomba, mu rudanaza turahomba, turarima bikanka, imyuzurira n'ibindi biteye isibe. Turakeneye Yesu ahwamika ingunza hakaba gacerere. Yesu adufashe. Naho twokoma induru, turakoma induru, tukarondera imfashanyo, tukarondera leta kwidufasha tugira neza. Leta n'umuvyeyi mugabo nayo iragira higeza. Ubutunzi bwanse, none tafise ubutunzi dufashisha iki? Bana dufashe. Barahamagara mpuzamakungu bakaja mu makungu kurondera imfashanyo, nabo barigorewe.
none mubone myizurira muri Amerika baragowe, uri imiriro, uri biki, nabo bahanzwe n'ivyo. Turakeneye Yesu nk'abantu b'Imana. Turiyo nk'ivyabona vya Kristo kw'isi. Turakeneye kuba nk'uyu mugore, tukabwira abajya abantu dukorana, ibintu birarenze, mwabakozi mwe bamubira babarimye bantu bose, enda turabe Yesu tumuhamagarazi wacu aradutabara. Uyu mugore yaciye atwara inkuru, nabonye umbarira vyose ibyo nakoze. Avuga ubutumwa ku Basamariya bari basinzikajwe n'amacakubiri, bose bacara mu buyoboka Yesu. I Samariya haca haratekana barakira. Yesu nashimwe. Ico dufasha muri kino gitondo, ico gira ico kitumarira, nuko Yesu yemeye ati ngomba guca iwawe, nawe wagomba guca iwawe. Waragerageje kwihana biranka, ubusambanye bwarakuremereye kandi ubikora utabigomba, mugabo ibihe birakugobera kubikora. Shiti Yesu aje, hamagara Yesu agomba guca iwawe. Yabonye umusambanyikazi kw'iriba agiye kuvoma saa sita, acamusanga uyu munsi yantumye ngo babwire ngomba guca iwawe. Hari abantu bama bavuga ngo mudusengere, ukumva ko ababaye, ukumva ko aja mu bintu atabishaka. Niki cyo mubohora? Sitahuye na Yesu. N'uyu Yesu umukiza w'abantu. Muri kino gitondo jambo ry'Imana niri, Yesu agomba guca iwawe. Yesu nashimwe. Ico duhumuriza kikagira ico kitumarira, Yesu agomba guca iwawe. Muhamagare mu rugo iwawe hajya vyanse, Yesu agomba guca iwawe. Muhamagare mu ruvyaro rutunaniye kurera, Yesu agomba guca mu ruvyaro. Ni Yesu gusa. Ndazi ko abavyeyi bagendana intuntu n'amarira, ni Yesu gusa ashobora kudutunganiriza, ashobora kuringaniza, ashobora kugarukana ivyiyumviro by'abana bacu. Hari abavyeyi bagendana intuntu mu mitima yabo, ariko Yesu ahashitse. Tubatabarize nk'uko mujya Musamariya mu Kananekazi yatabaje. Aratabaza Yesu ate Yesu, mwana wanje ari kumfiro. Hari abana bacu bari kumfiro, bakwezwe n'ivyisi. Twabanyegeza hega abavyeyi, none twobahisha he? Ni hehe twoshobora kubakinjisha ngo tubahishe byisi? Yesu ahashitse. Bane dufashe. Yesu adufashe. Duhamagare Yesu mu ngo zacu. Agomba guca iwacu muri kino gitondo, niyiganuke ko Yesu agomba guca iwacu. Mutwari iyo nkuru, muhumuriza abantu, mubwira abo bantu mukorana, mubwira abo bafise uruhagarara, bahamagare Yesu. Yesu aremera guca iwacu, naho ivyagezwe bitamwemerera, mugabo we ni hejuru y'ivyagezwe. Arengeye ivyagezwe, arengeye amategeko y'abantu, kuko icyamuzanye no gukiza urukundo rwiwe. Abigishwa baramubwira bati, urabona ko batwimye indaro, enda duhamagara umuriro utigitisha abantu barigite bahone, kuko banse kujyama ngaho i Samariya. Atoya, sivyo. Nimuzi mu mitima yanyu na muko mumeze. Mane dufashe. Urukundo rwa Yesu rurengeye ivyiyumviro byacu. Yesu nashimwe. Ahubwo mu nyuma bumvise baciye baza kuri Yesu, kuko Yesu yazanywe no gukiza no kurondera icari cyazimiye. Abahonyeje none baca babyahe, ahubwo igikuru no kubakiza. Yesu agomba kugukiza, agomba guca iwawe. Kuraho ibyabatandukanya. Hari abantu batakivugana, no mu bikorwa batakivugana. None cyo bimana niki? Bamaze kubumvikanisha kangahe? Wewe nuharura urabizi. Mumaze kwitura abakozi b'Imana kangahe? Wewe urabizi, mwebwe murafise inyishu. Mbega mumaze kuja kuri sentare kangahe? Murafise inyishu. Ariko none byaratunganye. Shiti Yesu. Yesu ashitse kwa Zakayo, aca aramubwira ngo uyu munsi nyene akakiza gashitse hehe? Muri iyi nzu. Ingo zacu Yesu atarimo, tuzokwama tuburana, tuzokwama turondera abatumviriza, tuzokwama tugira. Shiti Yesu aje. Enda duhamagare Yesu, kandi aratwemereye ko agomba guca iwacu.
ngo ahagaze ku rugi araramutsa, uwugurura arinjiriwe basangire. Tunamika amaso yacu dusenga Imana. Ninde agomba kuzura na Yesu? Turamuhaye kaze. Ninde abona ko byanse atabaza ateye Yesu, ndagukeneye iwanje, manza winjire mu bugingo bwanje, nguhaye ubugingo bwanje, nguhaye umutima wanje, numva atakindi cyomfasha, numva ngeze ku kanyuma, ariko Yesu aremera ko agomba kugushikira, agomba guca iwawe, muhe ikibanza yinjire. Turaguhaye kaze. Bande twunamika amaso yacu dusenga Imana. Turaguhaye kaze. Ninde yumva byanse? Ninde atabaza ateye Yesu, ndagukeneye, ndagukeneye mu buzima bwanje, ndagukeneye ahandi ku kazi, ndagukeneye mu kibano, abo tubana bimeze nabi, dutabare Yesu. Ngwini wacu, ngwini wanje, ngwino mu muryango. Muri ubu buzima turakeneye Yesu, n'uyo twahawe gusa. Ujya mu mama atajana iyo nkuru, bumvise iyo nkuru, abantu b'i Samariya baraswa baduka, abagabo n'abagore baza kuraba uyo muntu, basanga ni Mesiya Kristo Yesu. Ibyabatandukanye Samariya ni Yerusalemu batabongera baruzura. Turaguhaye kaze muri kino gitondo. Yesu ari cyagomba kugukorera, muhe ikibanza mu mutima, mwugururira kore, niwe gusa muhuza w'abantu. Amasentare yonanigwa, hari abantu bamaze gufungwa n'inshuro 10 bananiranye, ariko bahuye na Yesu Kristo Umunyanazareti. Ubara umuti ukwiye, Yesu acabakiza. Sawuli yari yarananiranye, ariko ahuye na Yesu, umuco wa Yesu turamuhwamika. Turaguhaye kaze. Tucafise ibibanza bigukwiye, nturacerwa namba. Muri iki gitondo Imana yantumye ngubwire ko Yesu agomba guhura na wewe. Imbabazi n'urukundo rwa Yesu rukwingingira ivyo. Kaze kwa Yesu. Ngwino wuzure na Yesu, ngwino ukorane na Yesu, ngwino Yesu akukorere, ngwino Yesu akugirire. Ubahe ibibanza bamanuke bafukame, Imana ibagirire neza. Tugomba tubasengera Imana ngo wa mugora carizera, amaze kwizera igitangaza kica kirakoreka mu bugingo bwiwe. N'uyu Yesu tuvuga akiza indwara, hari indwara zananiranye, hamagara Yesu. Urazi kiguhanze mu mutima, bwira Yesu. Reka kuraba mugenzi wawe, wewe urazi cyagufukamitse hano, tangura kubwira Yesu, tangura kumwiyegurira, tangura kumuha umutima. Tugira dusenga Imana, tugira tubasengera Imana, tugira tubasengera Imana. Nibaza ko bamaze gushika. Tusabe mwarimu Paulo ashike hano abarengukana imbere y'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye uru rukundo rwawe rutangaje rwatumye mwami Imana nzi muri mu ijuru urondera bari barazimiye. Umusamariyakazi ntiyarakuzi, ntiyarazuriwe, ariko wowe wari umuzi. Kandi mwungere wanje mwiza, nk'uko uyu munsi Mana ugendeye iri shengero, nk'uko wagendeye umusamariyakazi ari kw'iriba, none aba bantu mwami bamaze kumva ijambo ryawe, begejwe n'ijambo ryawe, kandi barahagurutse baje kuri wewe. Wewe umwami w'urukundo, wewe ubakunda, wewe mwiza ugororotse. Imitima yabo yabonetse ko ari mibi imbere yawe, hari kibanesha, hari kibatsinda. Nico gituma baje kuri wewe, barapfukamye mu izina ryawe ryera. Ubagirire imbabazi, ubaharire, uboze ubezesha amaraso yawe Mana, ubagirire neza, ubabohore, ubagendere rwose, ururuka ibwina mu mitima, usohore hanze ibyabatandukanya nawe, ubaneshereze ibyaha, ubaneshereze ibigabitanyo n'ibicumuro. Mu izina rya Yesu
ubakure kwinjebejebe n'amarabaga mu izina ryawe ryera. Amaraso yawe mwami yabuhagize kandi ubeze, wongere ubemere, ubane nawe, ubane nabo, ugerere muri bo guhera ubu mwami. Urukundo rwawe guruke mitima yabo, bumve guharirwa, bumve amahoro mu mutima mu izina ryawe ryera. Kandi mwami umaze kubaherekeza kubw'urukundo rwawe, mwungere wanje mwiza, abanyene batume babwira abandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ubutumwa nk'ubu bw'urukundo bwo gukunda abanyabyaha, ukabaharira ibyaha nabo baze kuri wewe, baze benshi. Ujya Musamariyakazi aragenda iwawe aravuga ati nimuze murabe, nimuze murabe Mesiya, nimuze murabe Kristo, maze igisagara cyose gica kirakondora kiraza kwiriba. Mwami Yesu wakijije abantu benshi, mwana w'Imana n'uno munsi aba bantu baharira ibyaha byabo nk'uko wahariye bariya abantu b'i Samariya. Mu izina rya Yesu Kristo ubabohore, ubabohoze amaraso yawe, ubagire neza batahe banezerewe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Aba bagifukamye dusengera abantu bafise imitwaro. Nta wundi ashobora kudutabara, nta wundi ashobora kudukiza indwara. Birashika baraguhebuje, birashika nawe urabona yuko ataburyo, boba barakurungitse no hanze uburyo bukabura. Ibyo byose Yesu agomba guca iwawe. Hagurukana ukwizera, bera nka wa mugore yizeye ati coma nkakora no kubuyonga bw'impuzu ziwe gusa nokira. Muri kino gitondo Yesu agomba guca iwawe, Yesu agomba kugukorako. Gira ukwizera kwa Yesu. Nimba ufise ibibazo haguruka tugusengere. Gira ukwizera kwa Kristo muri wewe. Remu kwizera nk'abarya abamama navuze. Ntuze kugaya ngo ni gato, Yesu akagukorako. Uko kwizera gukure, naho kobara nk'akabuto ka senapi urabona igitangaza c'Imana. Mana kugerere neza. Senga Imana mwarimu Pascal. Uragororotse Yesu, turagushimiye ko ijambo ryawe ari ukuri kandi ari nyundo imena mu mitima ikomanaye nk'amabuye n'inkota isogota. Kandi ijambo ryawe ni umuti uvura, vura indwara z'imitima kandi rigakiza indwara z'imibiri. Ugendagenda mu bisagara by'i Sidoni wagiye uharira ibyaha kandi ukiza n'indwara. N'uyu munsi n'iyi saha n'ino minota uracafise ububasha. Aba barahagaze bizeye ijambo ryawe, ko ijambo ryawe ari umuti. Bafise ibibazo bibazigirije, bafise ibibazo bibaremereye, natwe turabarengukanye, tubaramburiye ku biganza ngo wongere ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafise ibibazo bibaremereye warasemereye uvuga ngo nimuze kuri jewe, abarushe n'abaremerewe, abananiwe ndabaruhura. Niwe uruhura, niwe uramurura. Yesu turasabye ngo uremurure imitima iremerewe, uremurure imibiri iremerewe. Kano kanya umuntu wese ataha atsindanishirijwe, ibimeze nk'ibisozi, ibimeze nk'ibibuye ubitembagaze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turafasha miri ibigomba kwishira hejuru y'izina ryawe mu mibiri y'aba bantu, mu mibiri y'ubwoko bwawe, batahe batsindanishirijwe. Umuntu wese aruhuke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusubire mu bibanza byacu tujana ukwizera Imana. Yesu Kristo araci wawe, ashishikara kukugirira neza. Wakire n'ijambo ry'Imana. Bumvise mwese Yesu abahezagire.